Mu Burundi co kimwe no mu bihugu bitari bike bigize isi, ikibano cubakiye ku mico n'imigenzo ishira umugabo kw'isonga mw'itunganywa ry'ibisata vyose bigize ubuzima. Ni guhera mu miryango aho aba ari we afise ijambo rya nyuma, kuko aba ari we serugo, agaheza akagira ububasha bwose bwo gufata ingingo. Iyo nyubako iraheza igatuma habaho itandukanywa ry'amabanga mu miryango hagati y'umugabo n'umugore, umwe akaba umutware, mu gihe uwundi nawe ajejwe kurangura ibikorwa vyo kubeshaho umuryango. Ari naho abarundi bayamaze bati umuhusha atunga ahusha umugore. Naho uno musi tugeze mu kinjana ca 21, hari ababona ko imigenzo imwe imwe ifatiye kuri iyo nyubako ikwiye kwisunga ibihe ku neza ya bose. Hari ababitahura n'abatarabitahura. Ego naratangaye cyane igihe baduha izo nyigisho, kubera ko hariho ibikorwa je ntemera ko vyokorwa n'umugabo. Nk'akarorero nk'ukwoza umwana. Twebwe nta mwana akiri muto dufise. Umwana mukuru ari mu mwaka wa 4, mu wa 5. Ariko nabo nyene ntabo barigeza ku buryo twovuga ko atabufasha bw'umuvyeyi bakeneye. Niwe abigisha yo ahari, niwe abategura iyo bagomba baje kw'ishure, ariko iyo minsi yose aba atahari, canke nkabona yafatiriwe n'ayandi mabanga. Je ndamubera mu kibanza nk'uko yahora abikora, nije ndabikora, kandi nkabona abo bana baranezerewe cane, birabanezera gose ku buryo bw'uko babona ko bafise abavyeyi babiri bari ku rugero rumwe kandi bafatanye mu nda. Ibindi bikorwa nko kuja mu gikoni, iyo vyagoranye ndagenda nyene gakinjika, kandi hariho ivyo nshobora n'ibindi binanira, nta kundi. Ivyo binaniye urumva sinokwigereranya nawe ngo turi ku rugero rumwe, ariko mpora mbona ko iyo ndabikinjitse abo turi kumwe mu muryango babifungura banezerewe. Narafatirwa cane n'ibikorwa vya politike, nkitaba amanama mari minsi, vy'ukuri yumvise ngira nje mu nama yarababara. Abana bazigishwa nande? Abana ntibazosubira kwiga, ntibazokora devoir, ntibazoga, impuzu ntizizogororwa. Nkumva ko nanje binteye stress, nkanahiga washaka mu kibano umuntu yoza umwizerwa kunsigaranira. Aho rero turonkera izo nyigisho ni mu mwaka uheze muri 2023, twagiye turazikurikirana inshuro nyinshi, twaraje inshuro nyinshi. Ukuri zaramuhinduye burundu. Ubu ndambwiye ngo burya hari ibikorwa tuzojamwo bizomara 7, ambwira ati urugendo rwiza. Abana arabategura, arabakoresha devoir, mu iyo somene ntahari baronka n'amanota batahora baronka jewe ndahari. Guteka arateka, hariho abana baramusaba ati papa turashaka kugiki, akagikora akabibategurira. Yego agakurikirana urugo vy'ukuri. Ibintu mbonye twubakanye tumaranye imyaka 16, ibintu ntari bwabone muri 2023 narabibonye. Nta soni ngifise, nta gikorwa giteye isoni unye ngifise. Rero kuko iyo agiye ndamwizeye, mbanzi ko agiye kuronderera urugo. Iyo ahari ndabona ko ibikorwa bitomurundanako, kandi nanje ndigaho. Yego terambere rero ubu turamaze kubona inyungu yahabaye, ndabona ko iterambere riko riraza, hari akantu mu minsi iza. Kuko barashobora kumbwira nkogaza aho nkora ati we wamuri kuragenda, none muhiri wawe ko tubona biguma bitunganye. Nkubwira ndagenda, kandi muhiri wanje biratunganye kuko ndafise uwo tuvyumva kumwe. Umushinga ntaye wanje nyene n'abandi bagabo urabona ingene bica bimera. Iyo nagiye baramubaza ati bega wowe usigaye unwera icupa hehe? Nahari nyene aravuga ati si hari madamu, si hari ndiko ndabura urugo. Abo bantu dukorana rero mubo ndongoye mu kibano, nukuri benshi hariho abantu bariko barashima iyi couple yacu bivuye kuri izi nyigisho twahawe.
Guhindura ivyiyumviro n'inyifato hari aho biva ku vyo umuntu aba yarabayemwo maze bikamutuma kwiyumvira ukuntu yovyifatamwo, canke bikava ku ndero yahawe canke umwihwezo aba yaragize maze agafata ingingo kugira ubuzima bwiwe bumere uko avyifuza.